Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho dukurikira uherereye muri iri joro ry'uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 31/0/2024. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. CNDD FDD igiye gutunganya ikoraniro ritategujwe. Mu Burundi umugambwe uri ku butegetsi ugiye gutunganya ikoraniro kaminuza ku bwa bamwe mu banywanyi bafise ayo makuru. Ni ikibazo co gusubiriza canke kongera ikiringo Reverien Ndikuriyo ku burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi. Iryo koraniro ritateguwe ribera ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kuri uyu w'Imana nk'uko vyemezwa n'amasoko. Hazokwigwa ku kibazo co kongera canke kutongera amabanga umukuru w'umugambwe CNDD FDD. Ivyo nibivugwa na bamwe mu bategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi. Vyinshi kuri ino nkuru navyo nyene ni mukanyi ku buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu ntara ya Makamba Buramatari ariko arakurikirana abajejwe intwaro bakorana n'abapfumu i Nyanzarake. Bamwe mu bajejwe intwaro indongozi z'umugambwe CNDD FDD bose abagabo bo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi ntibarara mu mihana yabo kuva kuri uwu wa mbere wa 22/0/2024. Bagirizwa kuba bataraburijemwo umuzo w'abapfumu baturuka muri Tanzania na Nigeria kugira ngo babe mu miryango imwe bakore ibintazi. Ivyo vyoba vyarateye icuka mu banyagihugu. Vyinshi kuri no nkuru navyo nyene ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo i Buganda umukenyezi yasanzwe aho yapfiriye ku rugo rwiwe. Ni inkuru iteye agashavu na makuru atari meza. Umukenyezi w'imyaka itari munsi ya 30 yarishwe n'abantu bataramenyekana. Ico caha cabereye ku mutumba Gasenyi wa komine Buganda mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Musitanteri w'iyo komine haremeza ayo makuru hakavuga ko amatohoza yatanguye. Hafi isaha 4 zo mu gitondo co kuri uwu wa gatanu wa 2026 niho ico kiziga catorwa kubw'amasoko mu gipolisi. Ikiziga c'uwo muvyeyi w'abana batatu cari kirambaraye mu kidengeri c'amaraso mu nzu yiwe. Yoba yarafashwe ku nguvu imbere yo kwicwa ku bw'umwe mu bashinga intahe. Ababanyi b'uwo muhisi basaba amatohoza n'ibihano ku bakoze ubwo bwicanyi bavuga ko buteye isoni. Musitanteri w'iyo komine haremeza ayo makuru hakamenyesha ko amatohoza y'igipolisi hari karaba. Ikiziga c'uwo mukenyezi womenya ko caciye kijanwa ku bitaro vy'intara. Azohambwa inyuma y'uko amatohoza aheze ku bwa musitanteri w'iyo komine. Vyinshi kuri ino nkuru navyo nyene ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe. Urafyonda ko hamba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru benizi tubandanya gushikiriza binyurenga kuri no mbonesha kure imwe rudende. Ibi batohoreza hamwe ikabibashikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Ano makuru ku buryo buramvuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko CNDD FDD igiye gutunganya ikoraniro ritategujwe. Mu Burundi umugambwe uri ku butegetsi ugiye gutunganya ikoraniro kaminuza ku bwa bamwe mu banywanyi bafise ayo makuru. Ni ikibazo co gusubiriza canke kongera ikiringo Reverien Ndikuriyo ku burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi. Iryo koraniro ritateguwe ribera ku mugwa mukuru wa politike Igitega kuri uw'Imana nk'uko vyemezwa n'amasoko. Hazokwigwa ku kibazo co kongera canke kutongera amabanga umukuru w'umugambwe CNDD FDD. Ivyo nibivugwa na bamwe mu bategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi. Iryo koraniro ritari ryitezwe rizoheraheza igikorane c'umugambwe uri ku butegetsi catanguye mu gisagara ca Gitega kuwa 25/0/2024.
Ico gikorane catunganijwe mu ntumbero yo kwugurura ingoro y'amasengesho ya CNDD-FDD ifatwa n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi nk'ikibanza co guhura n'Imana, ariko n'abantu bake babimenyeshejwe, ni nk'ikoraniro ritategujwe, ariko abagumyabanga bari i Gitega ntibigeze babimenyeshwa, ni inkuru izwi n'abantu bake cane, ivyo ntibimenyeshwa n'umwe mu banywanyi yamenyeshejwe ico gikorwa. Ubwoba n'ubwo bari imbere y'Imana. Ku bw'amasoko mu muhari w'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi, ni ukuvuga imbonerakure, abo ntibitavye ku bwinshi ico gikorane, na cane cane abava mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Benshi mu basirikare n'abapolisi baherekeje abategetsi i Gitega. Nta gutezura kw'izamu muri iyi minsi kuko umwansi ariko azunguruka mu micungararo yacu. Dutegerezwa kuguma mu micungararo mu ntumbero yo gufasha abapolisi mu ntumbero yo kwirinda ko umwansi aduhwikira, niko abarongoye umugambwe CNDD-FDD babwiye imbonerakure imbere yo kuja i Gitega mu ntango z'iyi ndwi. Hugururwa ico gikorane kitaratangura. Ico gikorane kuwa 25/0/2024 i Gitega, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarifatiye mu gahanga bakoronije Uburundi, bo soko ry'amabi yose Uburundi bufise gushika ubu kubwiwe. Yishimikije inyandiko nyeranda zivuga intumwa Pawulo yahinduwe na Yesu Kristo ariko yariko aratoteza abakristu mu gihe yari icariho ca musenyeri mukuru wa diyoseze ya Gitega. Nesto Niyikindi yahamagariye indongozi z'igihugu kwirinda ko haba abantu bicwa, bibwa ubutunzi bwabo, batotezwa, baturubikwa canke bakubagurwa ku buryo butandukanye. Dutegerezwa kumenya ikintu kimwe: inyuma y'ayo mabi yose hariho umuntu. Dutegerezwa kwitegurira kumva iryo jwi rivuga riti, Sawuli, Sawuli, kuki umpama? Uko akaba ariko uwo mukozi w'Imana yarangije. Nayo kandi mu ntara ya Makamba, Buramatari ariko arakurikiranira abajejwe intwaro bakorana n'abapfumu i Nyanzarake. Bamwe mu bajejwe intwaro, indongozi z'umugambwe CNDD-FDD, bose abagabo bo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'Uburundi, ntibarara mu mihana yabo kuva ku wa mbere w'uwa 22/0. Bagirizwa kuba bataraburijemwo umuzo w'abapfumu baturuka muri Tanzania na Nigeria kugira ngo babe mu miryango imwe imwe bakora ibintazi. Ivyo vyoba vyarateye icuka mu banyagihugu. Ku bw'amasoko muri komine Nyanzarake, vyose vyatanguye kuva aho hari abantu bagiye barapfa giturumbuka mu bice vyinshi vy'iyo komine. Bamwe mu banyagihugu boba barumvikanye kurondera abapfumu baturuka muri Tanzania na Nigeria kugira ngo baroge imiryango yikekwa ko ubwo bwicanyi. Ibikorwa vyabo vyatanguye mu ndwi iheze ku mitumba itandukanye y'amazone ya Kazirabageni ndetse na Kabonga. Imitumba ya Kazirabageni, Kiderege ndetse na Buheka muri komine Nyanzarake na Rubanda muri komine Vugizo yabaye iya mbere muri urwo ruhigi rw'abarozi. Ivyo ni ibitomorwa na bamwe mu banyagihugu. Ku bw'ayo masoko nyene, ibintu vyagenze nabi ku munsi wa gatandatu wa 20/0/2024 ku mutumba wa Buheka. Astere Niyondavyi n'umuvyeyi wiwe Gervais Ngezahayo baranse ko abo bapfumu n'isinzi ry'abantu babaherekeje binjira mu nzu yabo. Astere yafashe igipanga agomba gutema abo bapfumu n'abo bari babaherekeje. Abo bantu barakomerekeje Astere Niyondavyi bamuteye icumu mu rubavu. Ivyo ni ibivugwa n'ababibonye. Buramatari w'intara ya Makamba, Tantine Nshutinamagara, yaragirishije inama y'umutekano kuri uyu wa mbere wa 22/0 ku mutumba Buheka. Muri iyo nama y'umutekano, Tantine Nshutinamagara n'abagendanyi biwe ntibashoboye kumvisha abanyagihugu bari muri iyo nama ko ibikorwa n'abo banyamareba binyuranye n'amategeko.
abanyagihugu barerekanye amakenga yabo gushika inama irahera. Ibi vyatumye Tantine Nshutinamagara ashavura abagiriza kutubaha. Ivyunyuye vyose ni ijambo ry'umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD muri komine Nyanzarake Eric Ciza. Uwo yavuze ko zone Kazirabageni itarimwo abagumyabanga. Ibi vyatumye abari muri iyo nama bavuza urwamo. Inama yaheze mu kajagari. Buramatari Tantine Nshutinamagara akaba yaragabishije ko azohagarika umuntu wese afise uruhara muri ivyo bikorwa. Abakuru b'imitumba babiri, uwa Kiderege David Sabushimike n'uwa Buheka Celestin Bukuru bari bahagaritswe ku munsi wa gatandatu iminsi ibiri imbere y'uko iyo nama iba. Uruhigi rwarabandanije kuva kuri uwu wa mbere haronderwa abajejwe intwaro, indongozi za CNDD FDD kuri iyo mitumba hamwe na bamwe mu banyagihugu. Kuva kuri uyu wa mbere uwurongoye umugambwe CNDD FDD n'uwurongoye imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD ku mutumba Buheka bari mu kinyegero co kimwe n'imbonerakure zose na bamwe mu bagabo bo ku mitumba ya Buheka, Kazirabageni ndetse na zone Kabonga. Ku bw'ayo masoko nyene, urwo ruhigi rurabana cane cane abantu bitwa ko batunze mu ntumbero yo kubaka ibiturire. Ku bw'ayo masoko nyene, urwo ruhigi rurabana cane cane abantu bitwa ko batunze mu ntumbero yo kubaka ibiturire. Imikwabu yo gusaka yarabaye mu miryango myinshi mw'ijoro ku mitumba ya Kazirabageni, Kiderege ndetse na Buheka, bikorwa n'uwurongoye igendereza mu ntara ya Makamba n'umukuru w'igipolisi muri komine Nyanzarake. Abo bahuye n'intambamyi kuko abanyagihugu barabanyiye ko bahagarika uwundi muntu. Abo babiri bajejwe umutekano baciye bahagarika ico gikorwa, ariko babandanya bakora isaka mu mazu y'idandarizo mw'ijoro bitwaza ko bariko barondera ibidandazwa. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, hama ukabandanya ushikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya, kamwe ku kandi ku gihe. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira ijoro ryiza ndetse n'umunsi mwiza.